lieutenant de police, Tchadé Pacifique, OPL, 1739 de la matricule. Tiens, lieutenant de police, chemin dynamique, OPL, 1737 de la matricule. Lieutenant de police, OPL, 1739 de la matricule. Tiens, lieutenant de police, Keza Abdul Karim, OPL, 1740 de la matricule. Aye, imbere y'ubukurikira abarundi, bozokwamagana mukuru w'igihugu, bozokwama neza amasezerano y'abarundi, kandi bozohangura neza amabanga ashinzwe, yisunze ibwirizwa shingiro, amabwiriza n'amategeko y'Igihugu cy'Uburundi. Votre Excellence. Votre Excellence. Votre Excellence. Votre Excellence. Tazi yuko igihugu kidashobora gutera imbere kirimwo umutekano muke canke kirimwo akajagari. Nico gituma igihugu icari cyo cyose gitegerezwa kuba gifise urwego rwo kwivuna basi n'urwego rw'inyamiramabi kugira ngo ntihagire akatwononera igihe turi mu bikorwa vy'iterambere. Kandi ivyo rero si vy'imbeshere kuko ubu twaramaze gufata inzira irora ku iterambere ry'igihugu. Kugira rero turishike ko ihangiro twihaye dutegereza gutsimbataza amahoro n'umutekano kuko niyo nkingi ya vyose. Tubwirizwa kuba dufise imiyabaga ikwiye kandi ibishoboye mu rwego rw'inyamiramabi. Ivyo navyo bikaba bishoboka ari uko hatunganijwe inyigisho za kaminuza z'ubuhinga mu bijanye n'igikorwa c'inyamiramabi, hamwe mbere no karihiriza ubwenge intwazangabo zisanzwe ziri ku mirimo. Ivyo rero bikaba bitunganywa mu gihugu cacu kuko gikeneye koko abahagararira ishigwa mu ngiro ry'amategeko. Nabonye icivugo mwatoye kuri uyu munsi uhambaye ngo kaminuza y'inyamiramabi soko ry'ubumenyi n'ubuhinga mu gucungera amahoro n'umutekano, vyo nzira yo gushikana igihugu kwihangiro ry'Uburundi buteye imbere. Iki civugo murumva yuko ari mushinge uroresha ku gihugu giteye imbere. Tubanje gukengurukira abavyeyi bo bareze bagakuza iyi mikangara. Turabakeje kuko bemeye no kubarungikira igihugu. Nagira ndababwire abinjiye canke abahejeje mu bimenye ushitse ngaha ntuburukira umwana wa so na nyoko. Uburi umwana w'abarundi bose atanumwe avuyemwo. Abavyeyi babarungitse ejo muhuye ntibazavuge ngo mwananje ngo gira uku. Uraraba ico abene gihugu bakubwira. Ubu mwamaze kuba abo Burundi ababarundi. Ntimuje abo baje ubunyene canke namwe mukiriko muriga ntimuvuge ngo muje kurya umuyondi. Dushaka gusohora abana b'intare. Nimurabe izo nkofero mwambaye, murabe izo mpuzu mwambaye, muce mumenya ico mwambaye. Dukeneye rero inyamiramabi zifise ubwenge, zifise inkomezi n'ubuhinga byo kugira ngo turonke intwazangabo z'ukuri. Ntushobora kuba intwazangabo utagira ubwenge. Nico gituma no mu kwinjira babanza kuraba
ibijanye n'ubwenge mufise. Iyo tuvuze ubwenge rero ntituba tuvuze ibiharuro n'igifaransa. Ubwenge ni mvukanwa. Iyo muriko muriga ubuhinga muba muriko murondera ubwo bwenge kubukarisha kugira ngo ube umuntu yuzuye. Inkomezi nazo n'ubuhinga birigwa, nico gituma mumara imyaka ngaha. Twebwe rero dukeneye abafise ubwenge bakorera ku mbono kazoza. Niba uri intwazangabo ushitse aho bakurungitse, icambere ubanza kuraba uti aha hantu ndafitiye imbona kazoza iyihe. Ubu tugira dutangure gukora. Aho muzobona umunsi umwe nciye nkabaza intwazangabo irongoye ako karere, mugende muvyitwararitse namwe bw'intwazangabo muri ngaha. Ubu nzoza ndakubaze nti kerera vision ufise muri aka karere kawe. Ataco nyeretse nzoca mbona ko atakirimo, kuko ndabivuga nabonye yuko kenshi twebwe incabwenge iyo duhejeje amashure umenga biraheze, kandi twagiye kwiga ubuhinga n'ubumenyi butuma dushobora gushira ku mbono kazoza umwe wese abafitiye akarere karimwo. Intwazanga bitegerezwa kubona kure, ikabona ibizoba bitaraba. Anagira ndababwire yuko aho muri mwebwe harimwo umuntu wa wundi afise ishusho ry'Imana. Iyo rero wemeye kuba uwo muntu n'Imana muba muri kumwe, kandi arakosha akakwereka ibizoba bitaraba, ugacuba uravyitegurira. Imbono kazoza Imana irayiguha, mugabo kumenya kuyikoresha nikindi, guca umenya ico wokora. Nico gituma rero mubimenya mwebwe ko hariho amatati ari hagati y'abene gihugu, mugaca mumenya ko hariho n'abashaka kwigaburira bonyene igihugu cacu ngo bakigire gwabo. None nindajejwe kurereka, ni mwebwe abahagarariye amategeko. Mwebwe mujejwe kuraba ko umuntu wese ari mu Burundi yidegemvya kugira ngo ashobore gukora ibiteza imbere ubuzima bwiwe. Tuvuga tuti dushaka kuba mu Burundi wese atunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Umuntu rero ashaka kononera uwundi muntu ni umwasi w'igihugu, kandi nawe nyene aho usanga mugendana mutamuzi. Ndiko ndabibabwira kubera mutegereza kuba abantu mubonesha ngira ngo amaso nka 8. Ebwe rero Nyamiramabi murabona ibintu babahaye, mufise ibikoresho, ivyo bikoresho ni ivy'igihugu. Ni mwebwe mwenyene mufise gukura inguvu abigize ahagarama ruganda. Nico gituma ico gikoresho mufise mumenya ico arico. Uwo mwambaro mwambaye mumenye uwariwo. Rero kuri uyu munsi nakanya ko guhanura, duhanurana twerekana ibiduhanze imbere yacu. Murazi yuko twimirije amatora. Iyo hageze amatora hariho abantu benshi babazi ko amatora ari amagaburanyama. Inama twagize n'imigambwe twasanze ingorane ya mbere janye n'amatora ari ukudakurikiza amategeko. Hanyuma tubajije tuti none kubera iki amategeko adakurikizwa, duca dusanga umenga abajejwe igihugu batanze imihoho. Ucumenga musitanteri asigaye ari seni, ari sesi. Buramatari umenga asigaye ari sepi. Ico gihe rero murumva abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano
ya mategeko y'igihugu baca bayibagira. Ubutovya amatora abatobeye igihugu, abatobeye abenegihugu, abahonyanza amategeko y'igihugu, nico gituma ategerezwa guhanwa n'amategeko y'igihugu. Twasanze mu matora igituma ndababwira no kugira ngo mwebwe mujejwe guhagararira ishirwa mu ngiro ry'amategeko mu vyumve, aho bukera ntihajya abazobacamwo. Amatora abanyepolitike bayafashe nk'uko umenga n'umukino usanzwe, umenga ni kujya kwa shampiyona y'imikino y'amaboko canke y'amaguru. Muri iyo mikino abakinyi barashobora kuja inama bakavuga bati kugira dutsinde tuvune ujya mukinyi niwaza kudutsinda tumuvune, bagaha na mission ujejwe kumuvuna, akamubundabundira akamuvuna ukuguru, igihano aronka ni ikarata y'umuhondo gusa canke itukura. Mu matora rero babonye kumenga uhonyanza amategeko y'igihugu ukwiye kuronka ikarata, amategeko y'igihugu aribagirwa. Nico gituma mwomenya ingene mwigenza muri ico gihe, kuko mwamuhagaririye amategeko kandi abanyepolitike bobo imitima iba yashushe, imitwe iba yashushe. Rero mumenye ingene mubagenza kuko imitwe iba yashushe, bagumana nabo kugira ngo ntihagire ivyo bonona, kuba imitwe iba yashushe hageze amatora. Tuze turamenya ivyo twigisha hamwe, inyamiramabi zose zokora zifise umutima w'ubuntu, bazi yuko aribo bajejwe gutunganiriza abantu, ibintu vyogenda neza. Inyamiramabi kandi cyane cyane intwazangabo nababwiye ko mutegerezwa kuba mukanura cyane. Hariho abantu bigisha ngo munyankire, nico gituma no basaba yuko mwokungura unani abenegihugu, abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane, mukagira urunani rw'intamenwa kugira ngo igihugu cyacu kigume gitekanye, abantu baje ku kivi, abenegihugu barime bimbure, mu myaka mikeyi tubone natwe iki gihugu cyacu ari igihugu gishobora kwipima ku bindi bihugu, kuko twarabibonye birashoboka abantu bagiye ku kivi umutima uri munda. Kugira rero umutima uje munda ni mwebwe nyamiramabi mubijejwe kurusha abandi, kuko nimwe mucunze urugo, hanyuma abagiye kwivuna basi nabo bagacunga ku rubibe. Ivyo ndababwiye ndabasavye ko mwobifata nka nkama, ngira ngo iyi mikangara mishashi hejeje irumvise ko mutaje kurya umunyenga, muje kuja ku kivi, tangura mukizura aho bazobashira hose, muhabone, mumenye ibinogo bihari, mumenye inzira z'iminyuro zihari, noneho mumenye n'abashobora kubakorera ikibi, kugira ngo abo bose mumenye ingene mubagenza, ntibaba ari bo babitanga, ahubwo muzibire ntibaronke aho baca. Mbere rero noca ndababwira yuko ni kuri izo mpanuro mpereje ko ntangaza icese ko huguruwe umwaka w'ivyigwa w'ibihumbi 2025 2026. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Aumônier de première classe, candidat aumônier, pasteur Victor Gabriel, PS 049 de la matricule, candidat aumônier de la 10e promotion. Me présente pour l'incorporation définitive à vos ordres d'excellence, Monsieur le Président de la République. Recris à ta candidature de police, tu es cassé. COP 9 de la matricule. Candidature de police, la 10e promotion. Me présente pour l'incorporation définitive à vos ordres d'excellence, Monsieur le Président de la République.
Gymnastique! Marche!